moko iyi ntambara igiye kuzoba si y'abahutu n'abatutsi. Umututsi wese azokwifata nabi azobigiramo, umuhutu azokwifata nabi azobigiramo. Iyi ntambara si y'abahutu n'abatutsi, iyi ntambara ni y'Imana na Evariste, ndabibabwiza ukuri. Ndabasubiriyemo, iyi ntambara ni y'Imana na CNDD-FDD. Muvyumve, mubimenye, iyi ntambara yarahanuwe kuva kera, yaravuzwe kuva kera, yaravuzwe abasendefudede bataraza ku butegetsi. Babimenye, iyi ntambara ni y'Imana na CNDD-FDD, kandi nije kurangiza intambara zose zabaye mu gihugu cy'Uburundi cyangwa muri Afrika. Nimave mwaza ngo ni intambara isanzwe, ni intambara y'Imana yanditse no muri Bibiliya mwanagomba. Ibi bintu byarahanuwe kuva kera, nababwiye ibintu byose byanditse mu Burundi, byanditse muri Bibiliya ni iby'igihugu cy'Uburundi. Muvyumve n'ubundi abasubiriyemo. Mwumvise ko nashitse ku musozo mu byo Esaya yahanuye. Esaya ibintu yahanuye imyaka ibiri, iki niki, ubu bugaragwa rero muraburenganye, ubu duhagaze kuri Yorodani, tugomba tujabukere twinjire mu gihugu. Mwibuke nababwiye ubuhanuzi imbere yuko abanyisirayeli binjira mu gihugu, yababwiye iti nimugende igihugu n'iki rya Kanani ngirya, ati mugabo muzobanza kugwana n'abarimwo mu nyuma mu basohore. N'ahandi rero niko bigiye kugenda rero. Abantu bose bahunze igihugu, bose uko bangana iyo bava bakagera, bose bagiye gusubira kwinjira mu gihugu. Mu nyuma abagiye mu gihugu nabo bakakigariramwo, bakibaza ko ari cabo bonyene gusa, nabo bagiye kugita bagihunge canke bagipfiremwo, bose atarumwe asigaye. Ubwo n'ubuhanuzi. Kandi ibyo kwiyumvira ngo iyo ntambara bazoyitsinda, umuntu yifuza kuzoba mu gihugu cy'Uburundi, iyo ntambara azayigirwe kure, iyo ntambara azoyihunge. Mugabo abasendefudede bimwe bavuga ngo twarakigwaniye, twaragize iki niki, bazopfa bose, bazohona. Ndabibabwije ukuri, bose bazohona, nta mbabazi. Kandi Imana yavuze iti abo bantu bapfuye ntazogire n'uzobaririra, no kubahamba ntibazoba bahambe, bazoba kabarore hejuru ku misozi, ntibazohambwa. Kubera barahanuriwe banka kumva, bazoribwa n'ibisiga byarahanuwe, bazoribwa n'ibisiga n'ibikoko byose by'ubwoko bwose bizobarya, kandi n'abana babo bazopfa bangara, kandi igihugu cy'Uburundi bazogenda bafata so gikandagiramo. Nababwiye uwifuza amahoro wese niyitandukanye nabo bagabo. Nabahanuriye kera ndababwira nti umuntu wari wese yifuza kuzobaho nareke kwambara uwo mwambaro wa CNDD-FDD. Imana yambugije, mwese mugiye gupfa murangire. None mugomba mvuga iki none? Mugomba mvuga iki? Sije ndabihanura je nyene gusa. Ndiko ndasemerera n'abandi bahanuzi baravuga niki niki, mukabita ngo basaze bavangiwe bagize iki niki. Reka twagiye kuraba rero kama ivy'Imana n'abantu rero. Imana nimba ivuga ikuri, nimba ibesha iki niki, abandi nabo bigo baranyoza bava navuze ibintu none ntibirage. Yemwe mwumvise Imana irungitse umuhanuzi mubi wanyu ni ivyago. Nabasiguriye Imana irungitse umuhanuzi bigomba guhonya abantu. Ibibona yuko ari ibintu bitagenda neza, ibigomba guhonya abantu. Kandi mwibuke Imana ngo ikamya kageze yateguye. Kandi nababwiye nubwo azosigara abantu batanu cyangwa batatu nk'abasigaye ku gihe cya Ntuzeye, ku gihe cya Loti, Imana yarasezeraniye izokongera gusubira kubagwiza. Noneho rero ubuhanuzi bw'igihugu cy'Uburundi buravugwa. Muravye nabi abari mu gihugu bose bazopfa bahone, mu nyuma igihugu izosubira kugaruka kubakwa n'abavuye hanze. Nacyo gituma rero aha hantu nimutahagenda ko neza, nta nkomezi na nkeyi mufise, nta burinzi na bukeyi mufise, mubimenye neza. Aho ndiko ndabwira abigira ngo n'abasendefudede, abigira ngo n'abanyamadini, kubera ibi bintu byose birabaraba. Mwese mugombe muzoje hamwe, mwese mu nyuma muzokubitirwa hamwe mwese. Aho abanyamadini murazi ko muri benshi cyane gose. Mu kirundi bacumugane bati wifatanya n'umugabo adakomeye mukakubitirwa hamwe. Emwe abanyamadini murazi abakatolika muri benshi, abadivantiste muri benshi, abapenekoti muri benshi, abangirikani muri benshi, kamashingiro yose muri benshi. Mugomba mwese muze mwifatanye na CNDD-FDD, mwese atanu bavuyemwo. Nabaciriye umugani ngo wifatanya n'umugabo adakomeye mwese mugakubitirwa hamwe. Nabahaye uburorero bw'abahanuzi. Mose ntiyari umusirikare, Eliya ntiyari umusirikare,
na Dawidi ntiyari umusirikare mugabo ivyo Mose yakoreye Farawo n'ingabo ziwe nibiri mu rugo kwa Farawo n'ifura n'iki n'ibitungano vyose sinobisubiramwo murabizi nimwe mwigwa murabisoma ivyo Mose yakoreye umwami Rahabu bambe ntuzeye Eliya yakoreye umwami Rahabu sinokwigwa ndabivuga mwese murabizi yarayishe ingabo ziwe zose arazimara kandi yiryamiye gusa akoresheje ijambo Dawidi umviriza ndababwira ya majambo mw'abantu mwe kandi birakomeye abantu bose muzi mu buhanuzi bwose nagiye mvuga bwose bakabusuzugura mu ndwi iheze navuze nicira hejuru gusa nca ku mayange ni ibigiye kubashikira ntavyo nzi nivuga yuko nyene reka ndabivuga Imana yabintumye abasuzuguye ubuhanuzi bwose nashikirije bazo gushikiriza bwose abo bantu ntibazobaho bazopfa Hana yabintumye ndabibabwire ntibazobaho bazopfa kandi kibabaje Imana izobanzire kibone babone ubwo bwami mu nyuma ibarigite ibakureho ntibaza ngo ibintu biroroshe burya muti kubera iki mu gihe cya Mose kuko ibi bintu narigeze kubabwira nti ibi bintu bimeze nk'ivy'abanyisirayeli Bibiliya yose Imana yaramishuriye ingene yanditse ivuga abarundi narabivuze none murabona no munsi ngeze ku 66 ni ijambo ni ikigabane ca nyuma ca Esaya mu vyumvirizo neza abantu mwe murana birangiye batweretse isi shasha n'ijuru shasha ibi bintu narigeze kubihanura kandi ataho ndiko ndabisoma mugabo Imana inyeretse naho vyanditse mwibuke yuko abambagije ati jewe mfise ingabo zingana gute Mose kugira ngo Imana irigite ingabo za Farawo Mose ntabwo yari umusirikare Mose yari yifitiye inkoni Imana yamurungikanye yonyene gusa ingabo za Farawo n'ibitungano n'abanifura zose zo mu gihugu muri Egiputa zose zarapfuye zirahona zose muranyumviriza neza nasubiyemo ingabo za Farawo n'ibitwazi n'imikogote n'iki vyose n'imfura n'ibitungano n'iki vyo mu gihugu kwa Farawo vyose byarapfuye birahona umva nawe yumvire kandi Mose nta kindi yakoresha ijambo ryonyene gusa ndabahishuke rero Mose yakoresha ijambo ryonyene gusa bantu Imana yantumye ndababwire ubu buhanuzi nama ariko ndababwira buri munsi ni imanza ziriko ziracibwa zanyu ibintu bigiye rugiye kuzobuzurirako muzosanga imanza ziciye imbere yanyu Imana izobabaza iti none nta muntu natumye yirirwa arababwira buri munsi ntimwase kumwumvira ibi bintu nivyo Imana igiye kubaziza ntacyo ntakoze ntacyo kandi mvuga buri munsi buri mwanya ndababwira ibi bintu Imana igiye kubizobibaziza izobabwira iti nabarugikiye umuntu ababwira ivyanyu mwarase kuvyumviriza ati nanje rero ubu nanje sindabumviriza ivyo biragiye kubabako mwege abarundi mu vyumviriza mu bimenye neza biragiye kubabako uruzi ruruzuye mu nyuma nagomba ndababwire abantu bose b'abanyisirayeli nabo bari kumwe na Mose mu nyuma nabo nyene bakanka kumvira Mose nabo nta numwe yashitse harimo n'abitwa ngo nabakozi b'Imana nabo nyene bose 250 bose bapfuye bose n'abantu bose batumviye Mose bose nta numwe yashitse muri ico gihugu cy'isezerano n'ahandi niko bigiye kugenda abantu bose batumviye ubuhanuzi ndiko ndavuga nta muntu numwe agiye kuzoba muri ico gihugu nta numwe baba bari hanze baba bari mu buhungiro baba bari mu gihugu indani nta muntu numwe agiye kuzoba muri ico gihugu nta numwe mwibuke ko nababwiye yuko mbona mu Barundi hazopfa 6,000,000 akasigara izindi 6,000,000 murumva ko abo bantu ari benshi cyane gose ndacafise ubuhanuzi ntarababwira bwo mw'icyo gihugu nyene
urumva buragiye kubanza kwinjira mu busobanuzi kw'ivyo vy'ingabo nyene. Nagomba ndababwire bantumwe umuntu adatinya icitwa umuhanuzi n'Imana azagoberekera kwigora yitinya, kubera umuhanuzi ni intumwa y'Imana. Umuhanuzi ni nk'umuvugizi w'Imana, ni nk'ujya kwa perezida n'umuvugizi wiwe. Iyo perezida atahari umuvugizi ni wacavuga. Rero nahandi umuhanuzi rero n'umuvugizi w'Imana. Imana yararahiye kitazokongera gusubira kuvuga, izotuma abantu bayo ngo batavuze, izotuma ibiti n'amabuye. Ivyo sigiye navyanditse igyo n'ijambo ry'Imana. Bo rero ngomba nkomeze ndabaha uburorero, kuko ndabaha uburorero bwishi. Abo ni bamwe bambaza ngo jewe mfise ingabo zingana gute. Eliya yarishe ingabo z'umwami akwa guzihonya, kandi Eliya ntabwo yari umusirikare, yari umuhanuzi, kandi yakoresha ijambo. Ndasubiyemo muvyumve abantu mudatinya abahanuzi mw'abantu mwe. Nababwiye nti udatinya umuhanuzi n'Imana ntayitinya, nawe ubwiwe ntiyikunda. Nabasubiriremo ndabibutse, umuhanuzi ntahahuriye na generale, umuhanuzi ntahahuriye na perezida, umuhanuzi ntahahuriye n'abita ngo n'abakozi b'Imana, nta na gatoyi, nta na gatoyi. Umuhanuzi ni umuntu yihariye. Umuhanuzi ni urumva gucokoza umuhanuzi, ntawe utaniye no gucokoza Imana ukayikora mu jisho. Ijambo umuhanuzi avuze ari umuhanuzi vy'ukuri w'ukuri ribuko nyene. Nimba mutari mubizi mwicare mubizi. Urumva umuhanuzi wumvise ngo n'umuhanuzi mukumva n'Imana iravuga iti nimwumva umurosi canke umuhanuzi mubi wanyu, uwo muntu muze mumwubahe. N'Imana ibivuga, iryo n'ijambo ry'Imana, si jewe, si icyubahiro ariko ndarondera muri ambabarira. Cyo icyubahiro mfise Imana yarakimpaye kandi kirankwiye. Eliya yarishe ingabo z'umwami zose arazimara akoresheje ijambo. Ntiyari umusirikare, nta bigwanisho yari afise. Eliya igihe abakora intu z'abapfumu n'abarozi bariko barigiza akagarama ruganda, akabategeka yuko bakora ibitangaza, bose babaga inka zibiri, mu nyuma bahamagara umuriro utibuka uve mw'ijuru. Abo bapfumu bo byarabananiye ngo kuva mu gatondo kugeza saa 9. Muga Eliya ababwira ati banza muvomere ahubwo aho hantu hakanye birengeje. Barabikora mu nyuma yarasabye umuriro utibuka mw'ijuru, ngo umuriro mbere gwari umuriro ukaze cyane gose. Mu nyuma ati mwe murabonye Imana asenga niyo musenga, afata ba bantu bose arabicara basasika bose nta nimwe yasigaje. Ngo abapfumu n'abarozi 150 bose arabicara basasika, nta namwe baravuga yuko yafashe ngo harabarasa bose, kandi nta namwe berekana bati Eliya yari afise ingabo mu nyuma, izo ngabo zashiye zibangwamwo zirabica bose. Aho ngombye kubereka ubushobozi bw'abahanuzi. Si Eliya gusa, mwibuke ingabo zateye Elisa. Uwo bari kumwe na Elisa bikamutera ubwoba abonye izo ngabo. Elisa yaritwengeye, yaravuze ati iyaba waruzi ingabo natwe ziducungere ingene zingana ntiwari kugira ubwoba. Aho mu Kirundi acungana tubibwirwa benshi bikumva benevye. Hari gihe mwumvise ndiko turavuga ubuhanuzi mwaza ngo tiko turafyinatangira ngo jiwe sinagiye gukina comedy, jiwe simba ariko ndaca amafaranga, jiwe simba ndiko ndagira iki niki, jiwe ndiko ndavuga ivy'Imana yantumye. Ugomba vyumve, ugomba reke. Mfise ivy'Imana yambariye. Umuhanuzi ni nta musano. Muranyumviriza neza, nasubiye mu muhanuzi ni nta musano. Nta muntu numwe jewe ndi muhanuzi mba ndekuriwe ngo jiwe ngo turakundana naka ngo iki niki oyaye. Umuhanuzi ni nta musano. Jewe uwo dusana gusa no wantumye wenyene gusa. Jewe ndi muhanuzi nubwo yoba ari umugore wiwanje akora ibitari ivyo aragenda. Nubwo yoba ari umwana wiwanje akora ibitari ivyo aragenda. Kuko ivyo Imana yarabimbariye nanje. Ati uko vyabaye kuri Loti niko nawe bigiye kuzogenda. Ndabibabwiye uko byabaye kuri Loti niko nawe bigiye kuzogenda. Loti umugore wiwe ntiyashoboye kumukiza. Loti ababanyi biwe ntiyashoboye kubakiza. Oya, barapfuye bose barahona ariko araraba. Nahandi niko bigiye kugenda, ndababwiza ukuri.
jewe abazosigara umva abazosigara nubwo bazoba ari batatu nubwo bazoba ari bane batanu bambaye inzera nkuko nabonye ivyo bunyabugingo bazoba arabo nyene nibo Imana izoba yatoranije ko bazoba arabo nyene nta bindi biharuro birenga ngaho mubimenye uko nyene nta mugenzi umuhanuzi ntazogira ubabesha umuhanuzi aba ari umugenzi w'Imana gusa ivyo muvyumve ndabasubiriyemo nta mugenzi umuhanuzi umugenzi w'abari Imana yonyene gusa mucumbi cyo mukimenye neza umuhanuzi abatandukanye n'abana b'abantu mubimenye neza nta basubiriyemo nta musano umuhanuzi umuntu abakunda abantu bakora ibihuye n'ivy'Imana igomba uwo ni wo muhanuzi w'ukuri apana harimo abahanuzi bironderera ivyo barya kandi nagomba ndabibiri banga nta muhanuzi numwe Imana yatumye akenye nta numwe mukurikirane kuva na kera mu bahanuzi ba kera bose umuhanuzi yarakenye wenyene gusa ni Yohani uyu bahataye mwiziga rya Batino niwe yabayeho ari umuhanuzi akenye wenyene gusa mu nyuma na w'Imana ntiyigeze imuheba yaramugaburiye n'igihe bari bamutaye mw'ishamba rya Batino kugira ngo Imana yerekane ko ari nyabubasha kandi ari nyabushobozi bamutaye mw'ishamba rya Batino mu nyuma Imana itegeka ibikoko ko bigenda kumugaburira abandi bahanuzi bose barabatunze kubera Imana ntishobora kugira umukene uri umuhanuzi uhavuge ndagusegana intuzo ububasha bw'Imana Imana ntishobora kuvyemera ko uwo muntu aba umukene abura ivyarya ntibikunda kuko uhavuge ndagusuzuguza izina ry'Imana ndeka ndangirize kuri Dawidi aho ndacishura ba bantu bambagiye bati none je mfise ingabo zingana gute nagomba ndababwire yuko Dawidi ntiyari umusirikare Dawidi ntabwo yari yarize amashuri menshi kandi abo bantu bose nababwiye nta na hamwe berekana yuko bize amashuri menshi nta na hamwe Eliya ntaho berekanye ko yize amashuri menshi ntuze Dawidi ntaho berekana ko yize amashuri menshi ekana ntuze na Mose nyene ntaho berekana ko yize amashuri menshi mbere nasomye ahantu Imana aho Mose yavuga yuko ngo ariko arabwira Imana ati Imana nituma uwundi muntu ntazi kuvuga Imana yamubwira iti ni wewe nyene nta wundi harimwo mwivyo bice nabahaye harimwo ni wewe nyene ngo je sinzi kuvuga ngo ni wewe genda ati wanagomba ndaguhaye na Aroni azokubona kandi azogusanganira kandi nawe namuhaye ububasha azogufasha n'ahandi hagiye gushika abagabo babiri hari abagabo babiri Imana yatoranije mw'ico gihugu cy'i Burundi harimo abagabo babiri Imana yatoranije bagiye gushika mw'ico gihugu vyihuse abagabo babiri kujya Imana yatoranije Mose na Aroni bagiye kujabutsa abarundi bave mu buja kandi sabarundi gusa nagiye kubona amategeko y'u Burundi azorandaranda n'ingoga cyane gose mw'ibi bihugu by'ibibanyi duturana igico bita Africa Community nabo bitegure abarundi bagashika nabo bazobashikiriwe naco bituma mubona intambara zose zagumye zipfuba nababwiye ntizi intambara zose muri ko murabona zirondera igihugu cy'u Burundi ibintu bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi nakumiza rero reka mbandanye ubutumwa Imana yagiye kuntuma ku basirikare ngira kirasobanutse mwumvise ko Dawidi atari umusirikare mugabo kandi abasirikare nabo bari bananiwe mu nyuma Dawidi yizira ari umuntu asuzuguritse cyane gose n'ahandi abantu bagiye gutwara igihugu Imana yabwiye biranditse mu bisome ngo n'abantu ngo baciye bugufi uramuranyumviriza neza abantu bagiye gutwara igihugu cy'u Burundi ngo n'abantu baciye bugufi ngo batakishwa ijoro n'umutaga nibiriko biraba abo bantu umva basenga ijoro n'umutaga banka ibiriko biraba rero mu barundi bahunze igihugu muravyumviriza neza mu barundi bahunze igihugu harimo abantu basenga ijoro n'umutaga
kugira ngo Imana ibatabarire igihugu cyabo kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro. Abantu bahunze igihugu rero ntibagiye kugwa hanze, bagiye gutaha bose atanumwe avuyemwo. Ndasubiyemwo, bagiye gutaha bose atanumwe avuyemwo. Imana yagiye kumbwira iti igihugu izogihamaho. Muranyumviriza neza, ahantu harakomeye. Imana yagiye kumbwira iti igihugu izogiha amahoro yuzuye. Ndasubiyemwo ngo Imana izoha igihugu amahoro yuzuye ngo asendanisha kujya ku ruzi. Ko muranyumva? Imana iza kumbwira iti igihugu kizogira ubutunzi busumba ibindi bihugu byose by'amahanga ngo munsi. Kizoba cyubatse ku rugero rumwe ntushobora kuronkenda basigurira. Mu nyuma abasuzuguye igihugu bose bazogaruka bagifukamire. Ivyo nibigiye kuba mu bisome muri Yesaya 66 muhere ku murongo w'10 mugeze ku murongo wa 17. Ayo majambo ariko ndavuga ni hari. Ibi bintu naye narabihishuriwe, jewe ndabifise gutyo gusa, nagiye kubona aho vyanditse byose ndavuga nti bwabo ni muri Bibiliya nta kintu kitanditse kirimo. Igihugu ingene kizoba cyubatse, ingene bizoba bipanze, jewe ubwa mbere na Imana yari yarabimpaye byose, noneho yanyeretse aho vyanditse neza cyane gose. Mu nyuma Imana yampaye n'amategeko n'amabwirizwa ngenderwako, navyo biri muri Kuvayo, biri muri Kuvayo 4 muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 31. N'ahantu hari amajambo aryoshye uriko urayasoma uza wumva kweri nikiri ku mutima cururutsa. Ushobora iyo mirongo iyo bice byose kwa bibira bisome byose. Yesaya 66 no Kuvayo 4. Muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa nyuma hose ivyo bice ubishobora bisome. Biraryoshe cyane gose. Niyo majambo Imana yampaye, niyo mategeko n'amabwirizwa Imana yampaye, ibintu bigiye kuzofasha igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nagomba mbwira abantu bigira yuko batoranijwe n'Imana. Birashoboka, sindavyaza. Mugabo je Imana igume mbwira yuko ntarashika mu gihugu cy'u Burundi ntagashoka. Kandi nababwiye ndagiye kwinjira bidatevye. Ibi bintu ndababwira ubu nyene jewe nagomba ndababwire, ndazi ko ibintu mvuga nibisiga bwenge. Nta muntu yogenda avuga ngo ariko akoresha ubwenge bwiwe ahaje mvuga ibisiga bwenge. Haranditse ati yabishije abanyabwenge ibihishurira inzoya canke ibijuju. Ngo yabishije abanyabwenge bose birabananira ngo munyuma ibihishurira ngo batagira ubwenge. Niyo Mana rero. Aha nta mashuri azokora ku bintu bigiye kuzokora mu gihugu cy'u Burundi canke no mu bindi bihugu mbere umwana agomba. Hazoba inozeye ijwi rivuye mu ijuru, ububasha buvuye mu ijuru. Ibintu bigiye kuzokorwa byose n'ububasha buvuye mu ijuru. Si iby'abana b'abantu banditse, oya. Muranyumviriza ahantu ngo nabishije abanyabwenge ngo bose birabananira. Aha rero niho rero ngomba ngarukire rero. Abantu mwese muzi yuko kumbure Evariste na Ntuzeye na Reveriyano bagiye kubagwanira bakabakiza. Ndabasubiriyemwe mujye ku ruhande rwiwe. Abandi bazi yuko Imana iriho kandi ivuga, ababishoboye mujye kugo ruhande. Nshitse kuri bwa butumwa rero ngomba mbwira abantu rero. Nahereye ku basirikare, Imana mpere ku basirikare n'Imana yantumyeko. Mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi, uzi yuko yifuza, umva uzi yuko ivyo CNDD-FDD ikorera abarundi bitamunezera bitamushimisha, yifuza yuko igihugu cy'u Burundi cyogironka amahoro,
yifuza ko ubuhanuzi bwavuzwe ku gihugu cy'i Burundi bwoshika. Uwo muntu Imana yantumye ati nakore icyo yategerezwa gukora cyose kugira ngo ayo mahoro abonekane. Aho ni ku basirikare. Imana yabandanije mu gipolisi, uwifuza yuko igihugu cy'i Burundi coronka amahoro, coronka ibyo ubuhanuzi bwagiye buvuga ku gihugu cy'i Burundi, ngo yifuza amahoro nakore icyo yategerezwa gukora kugira ngo amahoro abonekane mu gihugu cy'i Burundi. Ndabandanya kumbonera kure, uwifuza igihugu cy'i Burundi ko kironka amahoro, ababazwa n'ibyo muri CNDD-FDD bakora bidahimbaye abarundi, yifuza amahoro ngo nakora ivyo yari gukora kugira ngo igihugu kironka amahoro. Ndabandanya muntuze mu basirikare babe muntuze mu no kwita ngo nabakenyerera rugamba, nabo ngo uwifuza amahoro, yifuza yuko igihugu cy'i Burundi coronka amahoro, yifuza yuko ngo Uburundi byavuzwe mu buhanuzi vyoshika mu gihugu cy'i Burundi, ngo nakore ico yategerezwa gukora kugira ngo amahoro abonekane. Nabandanije Imana iranjyana kugeza no muri presidence, abariko barakorerayo abantu babona yuko ivyo CNDD-FDD yakorera abarundi atari vyiza. Abantu bari muri presidence bifuza yuko amahoro yobaho, mu nyuma bakaba ataco bariko barakora, ngo nibakore ico bategerezwa gukora kugira ngo amahoro abonekane mu gihugu cy'i Burundi. Nabandanije Imana irantuma mu bakozi b'Imana bose atanumwe nkuye mu bwoko bw'amadini yose, umuntu uwo ari we wese yifuza yuko igihugu cy'u Burundi coronka amahoro, umuntu uwo ari we wese yifuza yuko ngo ivyavuzwe ku buhanuzi ku Burundi byoshika, ngo umuntu uwo ari we wese yifuza yuko igihugu cy'u Burundi coronka amahoro, ngo nakore ivyo yategerezwa gukora. Imana yanjyanye injyana mu mpunzi ziri hanze, mu bantu bose bari hanze bifuza yuko igihugu cy'u Burundi coronka amahoro, bifuza yuko Burundi bwoshika mu buhanuzi bwahanuriwe, bifuza yuko igihugu cyabo coronka amahoro nabagatahuka mu gihugu cy'amahoro, ngo nibakore ico bategerezwa gukora. Imana yanjyanye mu mpunzi zahunze ziri mu bihugu vy'amahanga, abo no kwita diaspora, ati nabo muri bo abarimwo bifuza amahoro, bifuza yuko ivyavuzwe ku Burundi byoshika, bifuza yuko nabo igihugu cy'u Burundi cyabo bona kirosa amahoro, ngo nibakore ivyo bategerezwa gukora. Ubwo nibwo butumwa Imana yampaye ku bantu. Mu nyuma rero ntibiherera ngaho, abo bantu bose migwi yose nadondaguye, ngo umwe wese Imana yo yibona mu mitima yacu, Imana irabona umwe wese n'ivyazi n'ivyo ashoboye, ngo utazokora ico yategezwa gukora. Muriko muranyumviriza, ubu ni itegeko n'amabwirizwaga, utazokora ico yategezwa gukora, uwo muntu nawe Imana ngo ntizobura kubimuziza. Ubwo n'ubuhanuzi bwanyu ndabahaye abarundi. Ndasubiyemwo, uwo muntu nawe atazokora icyo yategezwa gukora agishoboye, mu nyuma Imana ntizoreka kubimuziza. Ubu tugomba tuve rero muri ya migwi rero. Umva bwa mbere nababwiye nti hazobeho umugwi umwe ugenda kwa Evariste n'ugenda ku ruhande rw'iwanje, nti abazoja ku ruhande rw'iwanje n'uruhande rw'Imana, ntabazoja ku ruhande rw'intuze rwa Evariste n'uruhande rwa Satani. Umviriza rero ndababwire bantumwe, hariho abantu bitwa bantirumveko, njyanye uzofuma bigira nkuko. Urumva abo n'Imana yashatse kuvuga, abantu bitwa bantirumveko. Urumva avuga ati jewe kuri ya ruhande rye sinjayo, ku ruhande rwa Nicolas sinjayo, ku ruhande rwa Evariste sinjayo. Urumva byabaye nka cyagihe Imana intambara yaba mu ijuru, abamarayika bamwe ntibaja ku Mana, abandi ntibaja no kwa Satani. Imana ikoroye abo kwa Satani, nabo babaye bantirumveko nabo bakororewe rimwe nabo kwa Satani.
rero nahandi rero ngomba mpanurire abantu bose na cyane cyane mbere mu basirikare mbere mu bazoba bagiye gufata ibigwanisho mbandanya n'ubuhanuzi mbandanya ndiko ndavuga kandi murumva abantu mu ibintu ntivyoroshye ntibisanzwe ibi bintu ndiko ndababwira ni ibintu bigiye kuba n'amategeko ngenderwa ko ndiko ndababwira mugiye kuzogenderako mugiye kuzogira iki n'ahandi abantu mugiye kuzopfa murangire Manta muramba barira mugize ibisi mumbwira ngo urumva ngo nta muhanuzi ngo nimba ari uw'Imana ngo yovuga ngo ivy'imfiki niki sije nazivutse izo mfu sije nazivutse Imana niyo irikira bivuga uravyumva Imana ivuga iti muranyumviriza Imana ivuga iti jewe ninatuma umuhanuzi kugira ngo aburire abanyakibi kugira ngo bahebe gukora ikibi akanga kubivuga ati ubwo rupfu ni rwabaho uwo muhanuzi nzorumuziza ati mugabo uwo muhanuzi niyo ababwira mu nyuma bakizi b'amatwi ati uwo muntu ubwo rupfu rwiwe sinzoruharura ku muntu n'umwe ngiwe ntacyo ntariko ndakora ntacyo ntariko ndavuga kandi nkoresha ururimi rw'ikirundi muravyumva nta bifaransa mvanga nta vyongereza mvanga kandi sishoboye ngo sinzi kubivuga mugabo abantu benshi biko muri ziba amatwi je ndikamvuge ndangize akazi kiwanje ndangize mu nyuma ibisigaye namwe ikiganza c'Imana muzosigara mugwana naco nta ngorane ciwe mvuga ivyanje reka mvuge jewe ko banyise ko ndumusazi reka sare birangire kandi kizinezerewe nuko sara mvuga ivy'Imana mugana ngoma ndabacira gace ku gihe ca Loti bamubwiye ko yasaze mugana icyabugiye abasodoma nagomara ko baranduka bose ko yababwira ati umuriro uzaka nticyabugiye ngo ujye yarasaze nticyabugiye ko umuriro barandura bose ku gihe ca Nowa bamubwiye ko ari umusazi ariko arabaza ubwato arabubaza imyaka n'imyaka buratinda burarangira bamwita ko ari umusazi yinjira mu bwato bamubona bamwita ko ari umusazi mugana icyabugiye yuko yababwira ati imvura izogwa nticyabugiye ko imvura igwa bose kabari igiti kabamara n'ahandi rero jewe reka nkomeze mbu umusazi banyita umusazi ndiko ndabibabwira mwese mwumva ndashima ko izo audio zikwirisi yose nta murundi nimwe atazumva canke nabumva ururimi giye mvuga reka nkomeze sare mu nyuma rero namwe maragiye kuzobona yibikurikira muzomenya muti bwabo ndi wa muntu ntiyari umusazi mugabo bamwe bazobibona mu kirundi bacumugane bati amatwi y'impene yumva yokeje rindi rumuri rugiye kwaka hanyuma nyamatwi rirazobona kumva rero bo jewe reka nkomeze ndababwire rero aha ndiko ndababwira ibintu ngene biriko programa yose ngene ibintu bigiye kugenda ngomba mbwira abasirikare bari mu gihugu cy'i Burundi bantumwe ndabisubiyemo ubuhanuzana n'abavuze umuntu yifuza yuko azoba mu gihugu cy'i Burundi akabona iyi ntambara iratanguye yifuza amahoro kubera abo bandi baza babona baje kurondera amahoro kandi nubwo muzogwana ntimuzobatsinda sindababesha abazoza bazobafise ingomezi z'Imana ntimuzobatsinda nubwo muzobona umenga ni bakeyi ntimuzobatsinda bazobica babamare ndabibabwire si kubatera ubwoba jewe ndiko ndababwira ibintu kandi ubu buhanuzi bwaravuzwe kuva kera je ndiko ndasubiramwo ndiko ndabibutsa iyo ntambara nubwo muzobona umenga ni bakeyi ntimuzobatsinda bazobica babahonye jewe mugabo sinifuza abahwera kandi sinifuza intambara none gamwe abasirikare mwe ko mwahanuriwe kuva kera none abasirikare amategeko abagenga ntimuyazi mubonye muri mu ntambara mukabona yuko intambara mutaza kuyitsinda ico mukora mushira amaboko hejuru kandi nizere yuko uwo muntu ntaheza ngo ahwere ndibaza aho ni impanuro je mpaye abasirikare umusirikare wese yumva ati ndifuza amahoro iyo ntambara ntazayigwane ndabibasavye canke ndabahanuriye mu vyumve mu vyemere cyangwa mugombe mureke uwo muntu wari wese yifuza amahoro iyo ntambara ntazayigwane wari we wese no mu basende fudede uwo muntu wari wese yifuza amahoro azayigirwe kure iyo ntambara reka nkomeze ubuhanuzi muri iyo ntambara nyene ndabasabe ibintu ibikurikira baba bazokwinjira baje mu ntambara baba n'abasirikare basanzwe b'igihugu bose n'abana b'u Burundi amategeko ngenderwako aha ndayabwiye abazokwinjira mu gihugu n'abasanzwe mu gihugu sibizangwano zaba kuri CNDD-FDD zarangiye sizangwano zogenda kwiba abantu oya uzobikora uzogenda kugwana haba mu basirikare haba no mu ntuze mu bazoza baje gutabara igihugu uzogenda agiye kusahura
uwo muntu ashobora kuzokwiba akabishikana, mugabo intambara iheze nimba azorokoka azobibazwa kandi azobizira. Ndabasabe ntimuze mugende mwibe, muze mubyigirwe kure. Abandi bashobora kuzobikora, mugabo abasirikare muzoba muriko muragwana, muze murabe mwirinde, ntimuze mwibe kuko muzobizira. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, mumenyereye abarundi muzana ivyamu vyose, abitwa ngo abakozi b'Imana barahenze abantu, nta kintu na kimwe kiraba mu vyese yahanuye. Yahanura ivy'ubwami bw'Imana ntibiraba. Hanyuma ntazogira umuntu agenda kwicira umuntu ubusa, azobizira kuko intambara imaze guhera azobibazwa. Aho ndiko ndabwira abasirikare basanzwe mu gihugu n'abazokwinjira mu gihugu baje kurondera amahoro. Mwese ntazogira umuntu yicira umuntu ubusa. Icyanyuma, ntazogira abagenda gufata abagore n'abakobwa ku nguvu. Intambara imaze guhera bazobizira. Ibi bintu bikubera bwirwa abantu bazobafise ibigwanisho bose. Abasirikare bazoba bafise ibigwanisho, baba bari mu gihugu babazokwinjira, abazokora ivyo bintu vyose. Murumva abantu mwe, ndaco bituma mubona ndiko ndakoresha ama audio. Izi audio ntizizozimangana, izi audio Imana yantegetse ko tuzosubira kumvirizwa. Si abantu bazokwitwaza ngo biragoye gusoma. Nutabona azoba yumviriza. Izi audio nutabona azoba yumviriza. Izi audio tuzogaruka nzobabwira ntibi bintu nari narabivuze bimeze kunuko amategeko ameze kunuko kandi ndazi ko mwese muravyumva. Ntihagire umuntu nomwe Imana yambugije, ntazogira umuntu umwe azokora iryo kosa. Aya makosa asiguye muzobizira. Hanyuma je ndababwiza ukuri, ibi bintu ndiko ndababwira ibintu bitaraba. Nacho ibintu mvuga byari bisiga bwenge, mvuga ibintu bitaraba. Mugaje yo ndabibamwo nkuko nk'ubugiwe ubugaragwa naramaze kuburengana iki nk'ubugiwe ndi mu bwami indani, naramaze kwinjira ndi mu bwami indani. Intambara zose naramaze kuzirengana zose. Uburengo ndababwira ubuhanuzi bwa nyuma rero mu bintu nahishuriwe. Mu nyuma nagiye kubona intambara irangiye. Mu nyuma rero mwitege nk'iyo ntambara, abantu muyitege, izo birimo inzara nyinshi cyane gose. Abantu batasenze neza, intambara ishobora kutabahitana, mugabo inzara ikazobahitana. Mu vyumve ndiko ndababwira ubuhanuzi kweri budasanzwe. Abantu mutasenze neza mushobora kudahitanwa n'intambara, mugabo inzara ikabahitana. Iyo ntambara izo birimo inzara nyinshi. Mu nyuma nagiye kubona intambara yaheze. Hari hapfuye abantu benshi badaharurika. Mu nyuma rero Imana yagiye kunyereka, yacirungika amazi menshi, haguye imvura, igihugu cyose nabona cyaracafuye cyose. Mu nyuma mbona Imana irungitse imvura, haja amazi. Ayo mazi niyo yagiye gukubura ibintu vy'imicafu vyose. Mbona igihugu cyose yakukumuye vyose, ivyo bicafu vyose biragenda. Mbona igihugu rero gitanguye kwera, gitanguye gusayangana. Aho niho ibintu bigiye kuzoherera rero. Hazopfa abantu benshi mu nyuma yaho hazogwa imvura nyinshi. Munyuma izotwara imivyimbi imwe izo bitarahambwa iki niki. Mu nyuma rero kandi mwibuke yuko mvuga ikindi cy'ubuhanuzi nacyo kinyerekeye naco. Nkuko Imana yabwiye Mose ati haguruka ugende, abari ko barakurondera bose uzosanga barapfuye. Nanje nagomba mbwira abantu bose bavuze yuko jewe nto kwinjira mu gihugu cy'i Burundi. Nubuhanuzi. Umuntu wari wese anyifuriza inabi, uwari we wese uko yobangana kose, nzo kwinjira mu gihugu cy'i Burundi yarapfuye. Kugira mwumve yuko rero ndi umuhanuzi apana byo gufyinata. Jewe unyifuriza inabi wese, uzi wese ko yonzibira, uwari we wese ko yobangana kose, nzo kwinjira mu gihugu cy'i Burundi yarapfuye. Ibyo nivyo Imana yantumye rero.
ibi bintu rero ntimwave mwaza ngo ni ibintu byoroshe. Si ubuhanuzi ubu nagiye mvuga kuko bwa mbere twavuga ibizoba iki n'iki, urana nagiye mpanurira umukuru w'igihugu ndamubwira nti Imana iragukuye ku ngoma, ubutegetsi bwawe burarangiye, ibintu bindi nkagenda babwira ingene ibintu bigenda ku munsi, ndababwira nti ubu nubwo ndahiye Imana igomba inyeretse igizobanza kwacisha mu bugaragwa, mwibuke ndahiye arakira. Ingabo z'Abafilisitiya zigize akagarama ruganda nk'abasendevudede, ibuye rimwe gusa ryakoze abikora inka. Abasendevudede nkomeze ndababurire, nizere yuko abasendevudede badakomeye gusumba abagabo b'i Yeriko. Abanyisirayeli nta bigwanisho bari bafise. Mwibuke yuko abanyisirayeli bagenda bafise ivy'Imana yababwiye. N'ahandi iyo ntambara niko imeze nk'iy'abanyisirayeli. Bazoza bafise ivy'Imana yababwiye, baze bakora ivy'Imana yababwiye, namwe nta mburi n'ubuhanuzi buzoba mufise, mwese muzopfa murangire. Kiretse gusa uzokubaha ivyasahanuwe akabikora nk'uko twabivutse, naye ahandi muragiye kuraba k'Imana n'abantu. Ibi baba bahenda ngo Imana ni nyembabazi, Imana niyo yica, niyirema kandi niyo yica ntazogira ubabeshya. Kuko mu gihe cya Sodoma na Gomora ntiyaretse kubaturira bose ngo barangire. Mu gihe cyo kuri Nowa ntiyarevye kubicisha imvura bose ngo barangire. Kandi yarasezeranye Nowa avuye mu bwato ati abantu ntibasubira gukora nk'ivyakozwe mu gihe cya Nowa, ati nzokongera ngaruke kwica abantu ndabahonye. None ubu igihe nticyageze, siko bimeze. Abasendevudede ntibahanurirwa ntibumve, bakishima ngo bararugwanye, ngo bazobatwara ngo imyaka 500 ngo ninda 500 ngo imihimbiri irasara. Sawa, katuzoraba kari imihimbiri, tuzoraba imihimbiri n'abatari imihimbiri. Nuko je nibaza yuko ivyo nahanuye, nubwo noranda avuga ngo igipfa amatwi nubwo gisekura mu isekuro ngo nicumva, nubwo noranda avuga mbwira ibipfa amatwi noba niko natakaza umwanya. Mbwaje igikuru ciwanje nuko nahanuye narangije, abazokumva umwe wese bimugenga, umwe wese nabibabwiye, ibisigaye navyo n'amategeko n'amabwirizwa nzovuga narashitse, kuko nta nakamaro ko no bivuga ntarashika. Ibindi nibizoba mu bikorwa mu nyuma. Ingene abantu narisize ubuhanuzi, Imana igomba ize guhemba, Imana igomba ize guhemba umwe wese ingero ingana n'ivyo yakoze. Abantu bagiye kuzoja mu ntunzeye kuba bakuru b'ivy'Imana, suko uzoba warize amashuri menshi, ahubwo umwe wese bazomuraba ku vyamwa yama. Mu bantu bagiye kuzoja mu vy'intwaro, suko uzoba warize amashuri menshi, mbega bazoza kuraba ivyamwa wama. Kandi umwe wese ivyo akora n'ivyo avuga bizomushingira intahe. Ivyo nivyo Imana yashoye kuntuma, uno munsi reka ngarukire ngaho. Murakoze mwese, Uwiteka abagirire neza, kandi Imana ibahe kumva aya majambo y'ubuhanuzi niko ndababwira, hanyuma ababishoboye bahinduke, kuko jewe ndifuza yuko aya mahoro avugwa ku gihugu cy'u Burundi, ubu butunzi buriko buravugwa ku gihugu cy'u Burundi, umugisha uriko uravugwa ku gihugu cy'u Burundi, jewe nta muntu numwe ntavyifuriza. Ndiko ndasubiramo, abana bose nabo Burundi, kandi nta waremewe guhwera. Kandi mwubwo buhanuzi nyene kwa kangane mu ndwiza n'ababwiye nti buzoba bwame butandukanye
n'ubundi bwami naho nyene nabonye ahantu vyanditse muri birya bice nababwiye ngo buzoba ari ubwami ngo buhetse ngo abantu babwo mu mugongo ngo bazogira umunezero kutari bwigera ubaho. Bantu mwe hari ivyo ndababwira n'ibintu ntababwira. Mw'ubwo bwami abantu bazosigara bariko bariyumvira bati none ibi bintu ni kubera iki bitabaye hakiri kare, none ni kubera iki habaye zino ntambara zose abantu bacu bagahwera, ni kubera iki aya mahoro Imana itayaduhaye hakiri kare, hazobaho umunezero abantu batari bwigere babaho. Ndabasubiriremwo mu masengesho musenga ya Dawe wa twese mwaba musenga muti ivyo ushaka bibe kw'isi no mw'ijuru. Nagomba ndabasigurire mubimenye burya hari amabanga ntababwira. Ibintu bizoba bikorerwa mu gihugu cy'i Burundi bizoba bisa n'ibintu bikorerwa mw'ijuru. Biri mw'isengesho ryawe Dawe twese bantu mwe ndabasigurira ndabasezeye reka mbe ndababwira bino bintu. Nimwe musenga buri munsi isengesho rya Dawe wa twese biri mw'isengesho rya Dawe wa twese ngo Dawe wa twese uri mw'ijuru uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Uravyumva? Ico gihe buri muntu wari wese azoronka ivyo kurya bimukwiye. Mfise ibintu vy'amabanga mw'abantu Imana yantumye ku Barundi yemwe ndabe ntamwe no kwivuga n'amosozi y'ucakoroka ni byinshi cyane gose. Mfise ibintu vy'ivyiza bizokorerwa Abarundi ku rugero rw'uko ata gihugu na kimwe ata munyabwenge n'umwe azi ibintu bizokorerwa Abarundi kugira ngo bishime banezerwe. Igihugu cy'u Burundi kizogira agaciro k'ifaranga ku rugero rw'uko ata gihugu na kimwe kizokwigera cegera igihugu cy'u Burundi kubera ibikorwa bizokorerwa Uburundi n'Abarundi. Igihugu cy'u Burundi kizobamwa abera ndasubiyemo kizobamwo abera. Mwumvise navyeretswe nari nsanzwe narabivuze mvuze abera n'abantu bazoba bubaha Imana bakora ivy'Imana igomba. Ibi bintu vy'ububeshi n'ubwesiko birangirane n'iki gihe nyene birangirane n'igihe cy'abasendefudede ni inkozi z'ikibi n'abana ba Satani. Ibintu bakorera igihugu n'ukuri kwa Mungu nibipfa mutima s'abantu kandi aya majambo arafata kandi nibivume imbere y'Imana. N'abana babo kandi umuvumo uzobafata. Ivyo biyivye ntibazobirya n'abana babo ntibazobirya. Haberero abantu muhanurirwa rero ntimwumve rero ntaco ntatakoze nahereye Imana intumye abishoboye atanga imihoho iki niki ndabwira Reveriyano ndabwira President ntimubishoboye mutanga imihoho abantu ndababwira muhebe kuja muri ivyo vya Sunday Imana ndababwira ikira vyankira kiragira iki niki none tugeze kuri finale nababwiye muraza kuraka ivy'Imana n'abantu. Hari igihe muzova mwiyumvira ngo uwo mugabo afise ingabo zingana gutereka mw'abantu mwe ntimwave muhona ntimwave mwikwegera guhona mwese. Umva nawe yumvire ndabareke hanyuma ku vy'i Burundi sinobibabwira nibirebire mu Burundi hariho inzu reka nigereza aho ari birebire reka ndabireke. Mu Burundi umusozi Siyoni